Nadia Nshimirimana ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal barengangira ndabashikirize ano makuru nkaba ndabaramukije none ndabipfuriza umugoroba mwiza kaze muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Girazi Ndabirabe asaba abajejwe intwaro ku mitumba gutanga ivyiyumviro byofasha gutunganya neza ca gitabo gishasha c'imigambi y'iterambere ya komine hisunzwe imigambi y'igihugu. Hari kuri uyu wa kane mu rugendo arimwo mu makomine ane yo mu ntara ya Kayanza. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana aragabisha abayobozi b'amashure asanzwe adafise uburaro ariko bakaba barafashe ingingo yo kuraza abanyeshure ku mashure kugira ngo bitegurire ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda cimirijwe gukorwa ko bazohanwa hisunzwe amategeko. Umugambi wo kuzana mu Burundi imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba ngo ugiye gutangura, ivyo bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Faida Catherine hari mu nama yo guhimiriza abarundi kubijanye n'uwo umugambi yatunganijwe kuri uyu wa kane. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru. Batumirire amate mukanya tubagire ku muriri ana yandi kaze. Dasuye kubaha ikaze nkabutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio Nderakura akaburungu kome cyo kimwe no ku rubuga rwa Facebook rwa radio Nderakura. Muko narimeje kubabwira mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Girazi Ndabirabe asaba abajejwe intwaro ku mitumba gutanga ivyiyumviro bifasha gutunganya neza ca gitabo gishasha c'imigambi y'iterambere ya komine hisunzwe imigambi y'igihugu. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu rugendo yagize mu makomine ane yo mu ntara ya Kayanza. Ni mu gihe ariko huzuzwa imigambi ikenewe muri komine yose. Muri ico gitabo gishasha Daniel Girazi Ndabirabe akavuga ko leta yifuza ko imigambi yo guteza imbere abenegihugu mu bijanye n'ubutunzi ishika ku mitumba. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elia Irumva ari mu ntara ya Kayanza. Ayo makomine yagendeye kuri uyu wa kane ni Matongo, Gatara, Muruta na Kayanza yose yo mu ntara ya Kayanza, aho yaciye yahimiriza abajejwe intwaro kuva ku mitumba amazone n'amakomine guterera ivyiyumviro kugira habe gutunganya neza ca gitabo gishasha c'imigambi y'iterambere ya komine bisunze imigambi y'igihugu. Imigambi yo hejuru mu bushikiranganje ise n'imigambi yino mu makomine uretse ko yatezwa kubakwa imigambi kitwa imigambi mu rwego rw'ubushikiranganje ikitwa cyo kimwe n'imigambi no mu makomine. Igikorwa uko kitwa mu bushikiranganje niko gitekerezwa kwitwa neno ku mitumba. Uno munsi muca mufata ivyari muri irya migambi y'amakomine PCDC ivyarimo bitari bwakogwe muce muvyimurira muri izi PCDC model. Mwebwe babahamagaye kugira ngo ku mutumba baze kuraba noneho bishasha ahako dufise ibi nibi two kwandika iki abapfa ku mutumba muje hamwe murabe nka bishasha mubona vyiyongeramo kugira ngo ibintu bigende neza n'uburyo amahera asabwa nimwihenda nakazi kanyu murabe ko mwuzuza gusa mwisunze uko hariya mabene gihugu nimwe turiko turashaka yuko namwe mutera imbere ku mitumba. Nibi rero turiko turabasaba tuvuga tuti mu migambi namwe hariya ku mitumba mugire ibyo mushikirije. Yaberetse ukuntu ico gitabo gishasha c'imigambi y'iterambere y'amakomine gitunganijwe n'ivyo bisunga mu kucuzuza baravye ivyo bipfuza gushikako. Ikindi umukuru w'inama nshinga amateka Girazi Daniel Ndabirabe yavuze nuko mu bikorwa bashiramwo bisaba uburyo bwo kwibuka ibijanye n'ibikorwa rusangi kuko biciye mu nguvu z'abene gihugu bifasha kugabanya uburyo bwokoreshejwe mu guhemba abakozi. Mu gusozera urwo rugendo yagendeye ihinguriro Imena rikora ibinyobwa nka Hozagara ratanga wizi aho yakeje abarongoye iryo shirahamwe uravye abo rimaze guha akazi abatekerera n'impanuro zitandukanye zobafasha kurushiriza gutera imbere. Mu ntara ya Kayanza Eri Irumva Radio Nderakura. Elia Irumva tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura aho abarundi bose bahamagarirwa kubaha amategeko no gusonera itunga rusangi ako kamuka kaba katewe kuri uyu wa kane
n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Siriake Nshimirimana mu masengesho mpuzamadini uwo mugambwe wama utunganya buri wa kane wa nyuma usozera ukwezi. Akaba yasavye kandi abarundi kuzorima muri iki gihe cici bakavomera imirima bakanakingira ibidukikije mu gutera ibiti no kwirinda guturira imiriro ya Nyakanga. Turashima Imana ko dusoze ukwezi kwa Rusama Burundi bwose butekanye agunyabanga n'abarundi muri rusange bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu mahoro n'umutekano hirya no hino mu gihugu. Ibi rero tubishimira Imana kuko niyo idushoboza. Tugasaba umwe wese ko yobandanya agira gwiwe guhagararira amahoro n'umutekano mubano mwiza kuko twese turakeneraniye kandi turi kumwe twese birashoboka. Turashimira Imana kandi ko uku kwezi kwa Rusama kurangiye utwara dutanguye kwera ibiciro by'ibifungurwa mu miseze byasanye bitangura gutera ubwoba abantu ubu biriko biragabanuka. Tubasabe rero bagumye abanga kumenya ko inda uyibwira ico wayirarije utayibwira ico wayihaye. Tumenye gutunganya neza no kuziganya umwimbu tugiye kuronka twirinde kubusesagura. Tugasaba indongozi kuba akarorero k'abandi muje imbere abenegihugu babarabireko mukura amaboko mu mpuzu murime mwongere mworore ndetse muri iki tugiye gutangura umwe wese agira akarima ashobora gusoromamwo utuboga inyuma y'amezi 2 ashobora gusoromamwo ibijumbu ese ashobora gusoromamwo utwoshobora kurarira kuko tugiye kuraba guhera mu kwa gatanu gushika mu kwezi kwa11 ibindi bizoba vyeze ikirigo ni kirekire ataho soroma umuntu yosanga yacegeye. Twararikire rero mwe wese kuba akarorero k'uwundi niko bavyiterambere kuko nabivuze twebwe indongozi abagumya abanga tugiye imbere tukaba by'ukuri akarorero k'abandi. Ku kwezi kwa ruheshi tugiye gutangura ni ukwezi twokwihatira cyane gukingira ibidukikije. Twirinde guhonya amashamba, twirinde imiriro ya Nyakanga, dutegure amatuta y'ibiti ku buryo kuri buri mutumba haboneka ituta ry'ibiti, dutere ibiti vyinshi kuko mu minsi tubandanije dukoresha ibiti uko tubikoresha no munsi tudasubiriza tuzoronka ibyo dufungura ariko tubure inkwi zo kubiteka tubirana ubusa tubifise. Nagomba bagumye abangana cyane indongozi duhanurane tubakarorero keza twubaha amatungo rusangi twubaha amategeko y'igihugu tubahe kandi twubahirize zina murundi wese mu vyiwe no mubiwe tubone kure dushira imbere neza yabene igihugu. Ibi nitwabikora Imana izoduhezagira tube bagikundiro ndetse tuba bumugisha n'ibikorwa byacu biheze bitera imbere abene igihugu babe muri bwa Burundi intwari z'umugabo CNDD-FDD zifuza kandi turiko turabubamwo hasigaye yuko tubukomeza. Mu gusozera tubahamagarire bagumye abanga mwese kwitaba atanumwe asivye amakoraniro y'imitumba n'amakaritiye ategekanijwe kuri uyu munsi wa gatandatu inekezo rya 27 Rusama. Bamwe bose ku mitumba bavukako canke aho baba mwitunganirize neza uburongozi bw'umugambwe wacu maze abagumya abanga bashobore kuja mu iterambere rirama. Mu gisata c'indero nk'uko nabibabwiye mu ngingo nkuru zigize ano makuru umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana aragabisha abayobozi b'amashure adafise uburaro ariko bakaba barafashe ingingo yo kuraza abanyeshure ku mashure kugira ngo bitegurire kibazo cyo mwaka w'icenda ko bazohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo umushikanganje akaba yabishikirije mu gihe ico kibazo ca leta kizokogwa kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 30 z'uku kwa Rusama kikazorangira ku igenekerezo rya mbere ruheshi uno mwaka. Kurikira François Havyarimana n'umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi. Imyiteguro y'ico kibazo ca leta duha abanyeshure bahejeje umwaka w'icenda kiriko iragenda neza cane gose kuko kugeza ubu ikibazo kiriko kiratorwa abariko baragitora barugaraniwe ahantu ntibasohoka ntawe ushobora kubatelefona kandi nabo nyene ntibashobora kutelefona baracunzwe n'abajejwe umutekano. Twovuga rero yuko gushika ubu igikorwa kiriko kiragenda neza. Kare bahora baza baragira utugorane tw'amazi n'amatara aho basanzwe bariko baragitorera ariko kugeza ubu novuga yuko atangorane zihari. Tukaba mbere tuboneyeho gushimira n'abajejwe bijanye n'amatara n'amazi yuko bariko
baradufasha cyane gose kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Hanyuma kandi ico novuga nuko gushika ubu imyiteguro iriko iragenda neza, twebwe nta nkeka kuri irya sango ry'itariki 30 z'uku kwezi ico kibazo kizoba gitanguye. Ariko twashaka kumenyesha abantu baza kwitegura ku munota wa nyuma, kandi twavuze yuko konkuru yitegurirwa guhera ku munota wa mbere, novuga umwaka w'ishuri utanguye kugeza iyo konkuru ikogwe. Aho rero nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga yuko dufise inkuru yuko hariho amashure adafise uburaro yahisemwo kuraza abana ku mashure kandi ataburaro bafise, mbere badafise n'abakozi bo gucungera abo bana mw'ijoro. Kuko nobabwira, murazi yuko garuka rwacu harimwo imice itandukanye, harimwo abahungu, harimwo abakobwa. Burya rero mu buraro harategekanijwe aharara abahungu, harategekanijwe aharara abakobwa. Ivyo abana bandi bakoresha biba bitegekanijwe, mugabo muri ayo mashure adasanzwe afise uburaro ivyo bintu ntabiba bihari. Arico gituma rero twihanije yuko ishuri itari isanzwe ifise uburaro idategekanya kuraza abanyeshure ngo kugira ngo bazomenye konkuru. Rero ntivyo batera ubwoba ngo bace bavuga ngo baje muri interna badafise aho baba hatomoye, badafise n'abashobora kubakurikirana mw'ijoro, ahubwo bahava basanga bagize ibibazo bikomeye cyane. Ari naco gituma rero twavuze tuti ntihagire ishure nimwe idafise uburaro iza kuraza abanyeshure ngo bariko baritegurira ico kibazo ca konkuru national. Mbere twaranagabishije turavuga yuko umuyobozi tuzosanga yakoze ivyo bintu tuzomuhana bimwe vy'akarorero. Kandi nk'ubu twamaze kuronka inkuru yuko mu ntara ya Bujumbura hariho aho boba babikoze gutyo, ntituramenya yuko ari ivyo nuko ari urukurukuru, ariko tuzorungika abantu ku kibuga baje kuraba yuko ayo mashure twumvise koko abana barazwa ku mashure. Kuko ico gikorwa tutagikoze gutyo twava dusanga ahubwo abana bacu bariko baragira ibibazo muri izo interna zidakwije amategeko. Umushikiranganji François Havyarimana aranahumuriza abana buce bakora ico kibazo ca leta ko kitobatera ubwoba, ariko bakitegura neza kugira ngo baze baronke amanota meza, bakanirinda ubusuma mu gihe bazoba bariko baragikora. N'ubu nyene subira mutege yompi umushikiranganji François Havyarimana. Konkuru national ni kibazo gisanzwe, ni kibazo nka bijya bindi bibazo bahora bakora. Rero ubwa mbere ntibagira ubwoba nkuko umengo ni igikoko kije kubarya, nibagifate yuko ari kibazo gisanzwe nka bijya bahora bakora. Kanatsinda nkuko nabivuze, nico kibazo gitorwa n'abigisha bajya nyene bahora babigisha, sabandi bigisha tuzokura mu mahanga baza kubatorera ikibazo. Borema rero bakiga umuti muri munda, nta nkeka yuko bazogitora. Ariko kandi tukabahanura yuko bo kwitegura, kuko ikibazo ni kibazo, ni higanwa. Dufise ibibanza tuzokwakiramwe abo bana, no kuvuga tuzokwakira abana bahuye n'ivyo bibanza dusanzwe dufise. Bisaba rero yuko uwari wese akora kugira ngo aronke ikibanza muri ivyo bibanza bisanzwe bitegekanijwe. Nico gituma tubasaba gushiramo inguvu mu kwiga, basumbirize, bagira ishaka ryo kugira ngo ivyigwa vyose bazokora bazobikore biteguye, hanyuma baheze baronke amanota meza cyane. Ikindi twobahanura nkuko duhora tuza turabibona rimwe na rimwe, nuko bobumbwa n'ivyo bazi, ntibaze kurondera kumenya ivyo batazi babicishije muri vya bindi twita kwiba canke gutirisha mu ishuri. Bakamenya yuko uzotirisha azohanwa, amategeko basanzwe bayazi uko bigenda. Arico gituma twabwira yuko ivyo bintu vy'utwo tugeso tubi batogenda babijanye bagiye gukora ico kibazo ca leta. Tukivuga bijanye n'ico kibazo nyene ca leta, gutwara ibibazo uva aho vyatorewe uja aho bizokorerwa ngo vyaramaze gutunganywa neza. Ivyo bikaba vyemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Liboire Bigirimana, mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ico kibazo gikogwe. Akamesha kw'imiduga 13 y'amashure y'uburaro yiteguye kujana ivyo bibazo iva i Bujumbura ija ku biro vy'abayobozi b'indero mu ntara, aho imiduga 63 yakoswe ngo izokoreshwe n'abacungera ico kibazo ku rwego rw'amakomine, nayo imiduga 395 ikaba yarakoswe mu ntara zitandukanye z'igihugu bizojane ico kibazo mu makomine kizokorerwamwo. Nayo kubijanye n'ibitoro, Liboire Bigirimana amenyesha ko
amahera yavyo yamaze gushirwa ku makonte y'ubuyobozi bw'indero mu ntara kandi ko kugeza ubu atangorane ziribonekeza. Radio Ndakura igihe cy'isaha 2 z'ijoro zibura iminota 14 reka ano makuru tuyabandanirize mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu. Umugambi wo kuzana mu Burundi imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba ngo ugiye gutangura. Ibyo bikabashikirizwa n'umunyamabanga nayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Faida Katerina hari mu nama yo guhimiriza abarundi kubijanye n'uwo mugambi yatunganijwe kuri uyu wa kane. Faida Katerina akavuga ko uwo mugambi ufise akamaro kanini mu gihugu harimwo kugabanuka kw'imirongo ku masitasiyo gukingira ibidukikije n'ibindi. Hatanguje kumenyekanisha ibijanye n'umugambi wo gukoresha imiduga dukoresha umuyaga nkuba ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Novuga ko uno munsi ari uwa mbere mugabo hategekanijwe n'ayandi masiyanse abiri. Uyu mugambi rero uzogira ingaruka nziza abarundi n'igihugu cyacu Burundi kubera yuko uko byahora dukoresha igitoro ca essence imiduga yacu nico yahora ikoresha, ariko uyu mugambi mushasha nuwuje guhimiriza abarundi gukoresha imiduga ikoresha umuyaga nkuba. Icambere novuga nuko imiduga izokoresha umuyaga nkuba hariho byinshi itazokenera imiduga ikoresha igitoro ikenera, ariko igikomeye muri byo nuko imiduga ikoresha umuyaga nkuba iterera mu bijanye no gukingira ibidukikije. Ikindi naco nuko nko mu gihe igitoro ca essence kibuze abenegihugu bazoheza bakoreshe umuyaga nkuba kugira ngo bashobore kwiyunguruza. Ivyo rero ni ingirakamaro cane gose. Ibihugu biteye imbere byo biza bigeze ku ntambwe ishimishije iri hejuru mu bijanye no gukoresha imiduga ikoresha umuyaga nkuba. Igihugu cyacu Burundi naco gishoboye gutandukira iyo ntambwe nziza mu gukoresha imiduga ikoresha umuyaga nkuba ko barakarusho kadasanzwe, kuko n'ijya mirongo tubona iyo igitoro ca keshe bizoheza bifashe gose uheze igabanuka. Umugambi uzofasha gukingira ibidukikije. Muravuga neza yuko umwuka usohoka kubw'igitoro umuduga uba wanyoye bizoheza ngo usohore umwuka nk'uwo ubusanzwe usohora ku gitoro. Mujanye n'ubudandaji amasitasiyo agera kuri 3 ariyo Base F Energy iri mu Ngagara muri quartier y'Icumi Delta iraho bita kwa commune hepfo ya kaminuza yitiriwe umwizero wa Afrika na Prestige Energy iri mu Kinindo nizo zugawe kuri uyu wa kane n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN. Aho ni mu gihe ico kigo cari catunganije urugendo mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura kugira ngo barabe uko ibintu vyifashe. Severus Ndayikengera arongoye ico kigo akamesha ko intumbero nyamukuru y'ico gikorwa ari gukingira umuguzi. Akavuga kandi ko benayo station yahagaritswe bazorihishwa ihadabu inshuro 200 kugira ngo iyo ngeso yo kwiba ku mapompe iranduranwe n'imizi. Twazindutse mu gikorwa ca misi yose c'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuziranenge BBN. Twari twagombye kugira umunsi ugira gatatu, haraciyemwo indwi zibiri, twaramaze imisi ibiri turi kumwe aho twagira isekeza ryo gukura ibitekezo bimaze gukoreshwa rimwe ariko ayo wacu bikoreshwa kabiri. Nuno munsi intumbero nyamukuru twari kubandanya ico gikorwa kuko ubuherutse twari twagiye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Uno munsi twari twahisemwo kuja mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura mu Kanyosha. Mwabonye ko twashitse ni kw'isoko yo mu Ruziba tugaca ku Musaga. Rero intumbero nyamukuru nuko tugomba gukingira umuguzi, ico ni kintu nyamukuru. Hanyuma tukagomba yuko ibintu bihingurwa ngaho iwacu bihingurwa neza bigakwiza amategeko kugira ngo bishobore kuja guhiganwa. Ariko uno munsi kuva tubatumiye twagiye tuguma turonka ubutumwa yuko naho ibitoro
bitaboneka, bibonetse umuguzi azimbwa cyane. Ariko aho twaciye mwabibonye nka hose twasanze koko biba umuguzi. Bajya abantu uno munsi twasanze ku mapompo adakora neza, nuko tugomba kubahera ko kugira ngo duhashe tukingire umuguzi. Nibaza twigereje amapompo twugaye, nibaza yuko uwo tuzokugururira hakiri kare twitegereje bijya biharuro azoba uw'amezi ashika nk'atatu. Uyo niwe twasanze batwara urugero atari runini cyane, ariko arabo twabonye twibaza yuko tuzokugara amapompo yabo gushika ku mezi 6. Kuvyerekeye amande tugomba guhasha bajya abantu tugariye, yahora atanga amande ajanye n'ibihumbi 500. Twebwe turafise amategeko dukorerako. Dufate muri bajya hari ujanye igihano tumuha yari amande 500, kuva kuri aba twafashe uno munsi amande tugiye kugwiza na 200. Yahora atanga ibihumbi 500 azoca atanga miliyoni 10. Aho no kugira ngo duhashe. Inkuru ya nyuma yano makuru, uburimyi bw'ibizinu ngo numwuga utuma abarundi biteza imbere mu miryango ndetse mbere n'igihugu kikahungukira mu gutoza amakori n'amatagisi. Ivyo bikaba bivugwa n'umuyobozi ajejwe ubutunzi muri koperative y'urugendo rugana iterambere CMDD mu mpfunyapfunyo z'igifaransa, ikorera muri quartier Muyaga, aho ni muri commune ya Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Udasi dukundane avuga ko bariko baragerageza umurima ugizwe n'imigina 100, akamenyesha ko biteze umwimbu uri hagati y'ibiro 15 n'ibiro 20 ku munsi. Akaba ari nayo nshuti bakunze duciye dusozera kwa no makuru igihe cy'isaha 2 zibura iminota 7, tukaba tubakengurukiye mwege mwese mwafashe umwanya mu kayatega 2. Reka nkengurukire na Nadia Nshimiyimana yafaje mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi. Juvenal Barenga mpejije kwebashikiriza, abandabikibanuye ndabifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza, mubandanya ariko munezezwa n'ibiganiro bya radio Ndiragakura.